ndashobora kumutuma ibyo ndamutuma ukazibona ucenga rugangaguza n'igitwe rugenda gwararitse umuntu umutumya kana. Oya urazi nyene muteye isoni iri si ibara none muvyeyi wewe gwashakaye aguma vyakaye ngahanye ku mbuga narakimari karakora mutani nume mwanzanira amazi asemere ziba wowe unzi ibya nkandi. Urumva rero je ndasize induru ngaha mu rugo rwanje Madudu uyakugiriye amakosa tuzubimbwire nawe wenyine uyakugirira amakosa uzubimbwire wewe none ko ari iba wosanga muri ko barajyana yumvuga ko muriko murapfiki mutsinda kora igihugu cyacu cyagihaye indero hari nkono itari kizoba ariko sibe wo kuva kuri ko mupfa amazi niba ko ari ibara none ndamubwira ndabira igihugu kingana mu banzu nume kwanza none aho uvyakarayo aho uvyakarayo kuko kinga banzu tetwe kwanza we nta jambo we ngwa discipline umenye icyo ugiye gukora ubu nta jambo mufise mwebwe kigeme kige ngwa hano gemzanira amazi bano bantu bari kwapfa amazi banywe data w'umukono ndabe baheze bahaje bazi ngene muteye isoni umuntu wose muri kubara cyane mvuga ko muri kumurapfa ibiki igicano wazi ngene kideka niye make urazi ngene kideka mutamo igicano wazi ngene mukidegesha ukizanira amazi iguri binya cyase ko cyase ko nyari indani mutangaza gutana amazi oya mukuri bibintu jemo bibusubiriye manode buhindwa abantu waje mwese none nawe nyene ngiye kubona umuzanira amazi ndakubwira ibyo tumbura mu mucumi bekera umwana none mutsi afisa amaguru ikigaho kigibogara ngana gutya byagena ishiki ndani kuzanira amazi reka ndamubwire azibavomera ingunguru yose muheze munywe icyo ndazanye zuzure muvyeyi Jesse nayo no kwivomera amazi ndakeneza kuyidahira yongo cyaba bana kidekesha je ndigiye ku kazi aho gabimene ikiri hafi yamakuru n'ingirano kabira ati none garuka rero ni wave wabira garuka ni wave wabira nk'impene n'ubundi abona bino biho kaburi nari byari yakaziri yewe birimo ho man imisi myinshi kweri twe tumeze neza man we ntubibona kuntu tuba tumeze namwe muratagasikokura tipe wewe mu mutwe man urumva hasa neza ntiworaba kweri birahinduka man nawe ntuzi ngene mu mutwe naho arafise umushatsi wagurutse ewandi ubu ndi umusitare ushitse mu gisagara yo amafaranga arikorera moto iraba nawe n'ubu ufise amadrede narifise umushatsi wagurutse mubaza kuko nka wewe turimo turakwihweza vrema nk'ubu twogutwara aho turi direct wewe wocuronka ibintu mu bisanzwe wewe so wawe afise inka afise amatongo mu bwarane ntiwabura n'imiliyoni na zitatagwa ushitseyo yo wosanga mbere n'imiduga wosanga usigaye udandaza n'imiduga mu gisagara man ico kintu muvuze reka nze kugikorerako gamurazi papa kugira umukure kwa mahera ijisho riba ryafyutse jijuka mu mutwe kugira ubu musirimu banza gusirimuka mu mutwe ico nico kandi ukagikorerako nivyo bitambara kwirwa wiruka inyuma ya zijya mpene ingurube iki hajya none wantu ukeneye kugura imodokari man tugende hakiri kare man ahubwo wewe kwakwanya higeje tuguhitane ducomoke mu muji usirimuka pani ivyo bitambara ubu musitare nka twege basi ubona nk'uyu uwamuheruka ameze gute bana ahubwo mwebwe muri abantu banje kweri mwe fresh ahubwo mwe sawa bana kandi ugikora uko nyene umve cyaheze higeje tuguhitane ko sako tuzogenda tujanye sawa okay kige ashitega abakozi bagiye
abakozi bagiye kwahira, bagiye ubunyene mu kanya. Buzura babwira bona ahantu nyene hasi bakora ibintu neza. Aho urabona inka ntizoshobora kuharira hameze gutya. Ndababwira n'ukuri. Nama ndababwira ati ahantu hamwe hameze neza. Ndabona umenga ntibumva. Ndabivuga n'ukuri. Igire n'ivyo nakongera kubwira. Yego. Ntawo vyenda ko. Hose ugasanga inyuma. Si, bini biki. Muta. Sawa. Sawa. Ndabona bafise ikintu nashaka kukubarira. Jewe twarahuye n'abahungu baraho bavuye mu muntu. Sanga n'abahungu batagase basa neza, bambaye neza kandi bambwiye ko bakora ubuzi bukomeye hariya. Nari ntandaraba kuguma ndi ngaha. Ariko amata, ariko inzoga, urabona ko atakintu vrema mbuze. Mugabo nta kintu ndiko ndakora kinjiriza amafaranga. Abo bahungu rero bambwiye yuko vyiza nugenda mu muji, hanyuma bakanyereka ukungene bakora akazi, hama nanje nkabaho neza. Kubisanzwe cyari ico nashaka kukubwira. None ga Madudu, abo bahungu uri kubambwira bafise ibintu bitagenda, bafise bimeze gute, basa neza, mbega nk'ubu byo bafise bo bari ivyo bivye naho byo bari biki? Aya sabasuma, bajya sabasuma nibo babandi. Nta muntu ndabona ngaha yubatse etaje kwa gatumba kacu. Nta n'umuntu ndigera mbona yaguze umuduga remorque. Mugane kubera ikije no guma nihambiriye ngaha. Nawe ufise inka, urafise n'inki n'impene n'ingurube n'imbwa hariya zibirarira mugabo. Nta remorque uragu. Nta kundi rero. Je nta kundi bugi. Urazogeye gusa ikintu ndagusaba. Kubera urabona nta mahera mfise. Je ngoma ndagusabe ikintu kimwe kandi ntukinyagire kuko se avyaye umuhungu aramusohora. Je nshaka kunsohore nigire no kuvuga iki. Jewe itongo murasatura igipande canje mu kimpe ndakigurisha kuko nkeneye amahera yo gukoresha. Hanyuma ikindi naco amahera wo mpaye y'inkwano uragurisha inka imwe mu mpeje w'amafaranga nzokwimenya iby'inkwano kuko ndagiye mu gisagara. Mu majyaho make ikintu cyose uzije wo mpaye uwo musohoje nk'umuntu w'umusore mvuye mu rugo rwawe urakimpa jewe ngende nigwaneko. Emwe bwa bundi biragoye n'ukuri. Munika we, Munika wari nyaruka biragoye birakomeye. Uri mu gikoni ntiwumvikana. Yumvikana. Yaje. Umviriza rero Munika ndakubwira. Uyu muhungu wawe ari we muhungu wanje. Ngo yabonye ngo abasore. Yabonye mwene Zidori, abona mwene Karaveri, ngo bari bavuye mu gisagara. Ngo bari bambaye neza, ntiworavye, amashati meza, amapataro meza, imigufu myiza, imwe ngo wabeshira kibekwa. None nawe ngo agomba kuja mu gisagara. Hanyuma rero si ivyo gusa. Ngo ko agiye mu gisagara. Inka ducemwo kubiri. Ivyo byose ngo ducemwo kubiri, ivyo bayiguwe byose, amahera ngo twomukwerereye, ibitoki ducemwo kungahe, hanyuma ngo agende mu gisagara. Ivyo bintu byumva gutega Muni. Jewe rero mu majambo uvuze nyuzwe n'ijambo rimwe. None abo basore yabonye baje baberewe, baje ari bakibegwa, baberewe nuko bagiye bariye byose muhira. Nanje aho niho hantangaje. Cyo kinega mwanyigishije rega ndaciye ubwenge. None je ko ntagiye gukora ikiboyi hariya mu muji nkuko nabo bagiye. Cyo gituma ndabasavye mugurisha ibyo bintu hanyuma mu mpamahera hanyuma je nigide. Mwananje Madudu. Ijambo ryanje uko wawe. Mwananje Madudu. Ha. Uratugoye twe naso. Urazi amashure yawe ga Madudu. Ingene twe naso twikokoye. Ibi byose uri kurashaka bigiye kuboneka mu nyuma wahejeje amashuri. Rega nyine ico gituma mwanyigishije kugira ncubwenge neko mutanyigishije neko ishure ko atari amahera mwari ko murampa mwari ko mu mpubume ino. Vugisha ukuri ntimutunzi
mutunze ingurube imbwa zo kubirarira hari remorke muragura papa none kubera iki nanje mutandeka ngende hariya hanyuma nguri iyo remorke na etage ndayubake ubwa mbere je mpora numva ijambo rivuga ngo uwize ntiyigakama none wewe ko wize kuzokwisamburira ko nk'imene mu kugira utunge ibintu byumvikana kanutse dufata ubutunzi natunukiye nkambara ingata nkagenda i Buganda n'amaguru hanyuma byose ngo nindamuhe agenda agurishe uko agomba ngo yabonye mwene Karaveri ngo yabonye mwene Zidore ibyo bintu mumva bishoboka gute mbega mu vyigwa hoho wize ikibwa cyo kwisamburira ko wacize mu ishuri rya kangahe mu byo nize kuko we nta cigwa wampamwe ibyo we ntavyo womeye uya nyabu nakoresha ubwenge twakwigishije ubwenge wize twe naso twikokora kugira ngo wungure ubumenyi ereka ubumenyi mwanyigishije nubwo nyene nubu nyene bwuko ndabatse utwo tuntu je nigire mwebwe ibyo ni iby'iwanyu nemwe ntimwambyaye mwero mwarambyaye nimwe mwarareka kumbyara nkaguma mu nda zanyu nibishoboka ivyo nibikunda genda bwa erega wewe igihe wambyara wewe urusogi rw'iwanje n'urw'iwawe bifatanye rwaracacutse jubu ndakuze reka nimenye nawe wimenye cankwe nawe usubire ubifatanye bisubire bibemwo nje mu ndiwo none kutimenye rugicacuka n'ubukindondera haciye imyaka ingana iki rega ico gituma nkurondera kuko nyene nimwe mwambyaye mwe nimumpe ngende hama mureke ivy'amajambo mbere twebwe batuvuye ko atavyo baduhaye none mwebwe uko mwavutse nshaka nje mvuka nk'imbundera mbega ubivugura bizi uwo yiganye na mwene Rudoviko yigana na mwene Remi yigana na mwene nde none ko abo bahungu ndumva bavuga ibyavuga none nabo yabonye mwene Karaveri ngo abona mwene Zidore bajya n'abasuma none bajya aburi kuravuga ko batomboje bagaca baronka akazi ne nk'uri kuravuga urazi yageze yaruriye indego bari muri Amerika none ujya ni uri kurambwiye none ko yakoresheje ubwenge nawe ubwenge yize erega yakoresheje ubwo bwenge yize nawe ngomba nkoresha ubundi nize je ni ubwenge wize je na hano namwe nigeze numva abana bibize baza kugurisha amatongo y'abahase kandi aho je nta majambo nkeneye nkazabase je navyo naho ndabize dawe jaho nta majambo nkeneye kuko je ibyo nubundi mutabikoze nta gashoboka umuntu we warapfa apfumu eka rero mwana wanje muta hakupfa ngapfakara cyanye wewe ugapfa cyanye jewe ngapfugapfakara reka dawe w'umukondo turaza kumvikana Madudu twe turaza kumvikana naso mugabo uraburi kurabitubarira ufise ubwenge genda twisigarire nyaso wangaha genda tuzoba tubibona yewe kaye bamuroze kuko ivyo biranyura umva vyumvikana ivyo bintu uwo muhungu ntavyiwe urumva urabona ko bavukana ari babiri ikintu cyose dushemwe kubiri amahera ngo twomukwerere tumuhereze byose tumuhereze inka tugurishe amatongo tugurishe tumva ari biki mugabo hako haba urupfu hagufa wozanza rero murazi ukuntu byagenze murabizi Madudu urazi uko agomba gufata urugendo ibintu ngo kugurishwa inka zikagurishwa akaruga ibice byiwe itongo rikagurishwa ayo twomukwerereye akaboneka igice ciwe hanyuma rero urugendo ni kwiwe rero hashi aribwa bya bintu ndamwabigize bya seri ngaje najya kujaje ubu unyembwa mukorera ibintu byose imigabane y'inka mugurishe amatongo agurishe iki cana kigiswende gigicira ukunda ngo yaje mu bisagara ngo ukora ivyakora giye gukora iki Madudu giye gukora iki ariko abwira abantu bose bari iyo hanze cyangwa bakanakanga umuryango aho navuga wa kirofa ugira abaza gukora imigambi bose cyangwa abize bose kugira bagira ivyo bazakora banza kugurisha imitungo y'abavyeyi newe ivyo birakora ari ndakugurisha imitungo y'imiryango n'intuzenya wewe namwe ndakubwira kuri kirofa mu mutwe ngira no wewe uzoguma wicaye ngaho basona nyuma je bisema
kandi ziwanje man. kandi ziwawe zo kubyagara Nani kintu kirekere tumuhonda kwagomba gyamahera. Honda byawe wewe watuno muzoga muri kwiki kirago. Sawa. Ehe rero mwana yacu turigwa n'ibishyushye ibihoze bihari twe naso wawe burya twarabyumvikanye erega niko twababyaye nitwe twababyaye simwe mwatubyaye nimwe muri abana bacu natwe nitwe turi ababyeyi banyu rero wewe ibyo shaka uvyihoze uyu mwene nyoko dutegerezwa kumutunganiza uko yabishatse we ntagira ikikubabaza kuko dutegerezwa guca mu kabiri Muvyeyi Bazurindire niko kubaho neza. Bazurindire ibyo muvyeyi. Rero hano rero twavyemeye. Wewe nta ngorane nimwe ufise. Abo uruhara rwiwe. Uruhara rwiwawe. Urarubona. Kuguma wewe ndaho uja. Natwara ivyiwe n'ivyiwawe. Nico gituma ushaka ugatekana. Tukamworohereza. Agafata ubwira. papa nakubwiye ko areze simbuzi. Umviriza je naje Iki gihungu cawe. Igihungu cawe. Ico gihungu twese twabanje kubyumva nkuko Yego ni mugitekerere. mugatwara Ariko mumenye. Mu gisagara hari ibihinda byinshi, hari bisayangana, hari biki. Nta projet nimwe abyaati ngiye gukora iki inyuma y'amarege byakoresha iki. Je nashaka kumenya cyane cyane cyagiye gukoresha ayo mahera. wewe jewe papa na mama nabibabwiye newe ndabikubwira kandi barabizi Kubera intege nta mwana bifise. wewe ufasha mwiki niryo tongo wewe Je mbona kure. wewe Nzi byinshi. wewe uruhara rwawe Bavyeyi nabanza babwire ikintu kuyakoresha mu mahira. Ijambo nyamukuru ni iryuko umwana umwe wese atwara ivyiwe n'umwana n'ikinono mwese turababona muranyumva rero wewe reka kugira ishavu rirenze tumureka agende yigeragereza hama ibizokurikira ibitaboneka bibona Imana nuko nyene rega n'ubundi ntubona mama n'uruye darutaje mu muji ntaco ruzovamwe bamureka agende kugira ngo atere imbere ariko uzongurira agatelefone telefone gusa wenzomuha ibintu byose we ntuzukuri Azongurira telefone. Wewe uri kwasanga gusa yego ni mumuhereze. nimureke atugire iwacu yakize ahindisha imiduga nk'abandi bose nawe tugume ngaha twese Muvuze ko ari uburenganzira bwanyu, kandi uburenganzira bwanyu ko mwatuvyaye. Muramuhereza igagende. Mugi ikintu cyambere kimwe kihari. Duziga twandikiraniye urupapuro kwemeza yuko nivyawe nabijeko n'umutware ari hari kwemeza yuko atazoga kugorana ngaha da ico mukimenyere atazogaruka ngaha none ivyo none bitwaye iki cibyo numva tangora none gusa kuza kuramutsa papa na mama nabo nzoza ndabaramutsa kuramukanye nta ngorane kuramukanye nta kibazo ivyo nta kundi none kwandika bigutera umwikomoka mwananje mwese nimwiza amashure sico mwarondera ngo muze murandika sawa nibaguhereze je munsinye nta kindi dufana asiza sinye gashira ku mugono atazogaruka nta kindi dufana ivyo twavyumvikanye hasigaye ko mutamarondera umutware siniribwa nagukoze ngaho kera twemeye yego twemeye oya jewe nzogusezera ugiye ze kurondera twashitse mu gisagara nakubwiye yuko mu gisagara ntituje kwica aha rero tugomba tukwereka ingene abantu baca mu jisho tukwereka ingene baja ibirori kuko mu gisagara hari ibintu bisayangana vyinshi hari ububare bwiza ega peti yangu tuguhe n'idemo muzosohokana nziza zitagase uzone ko ari zo mu muji uwo nk'akayoga bitwa Smirnoff urakazi Simanov Smirnoff
ntacyo bizoza ni bukebuke bizoza ngaha reka tukwereke twashitse mu muji ngo tuzokwereka umuji nyawo pana yaminyaganyaga wahora uja kwiruka inyuma ya za nka za so wawe rindira uzorabe aha mutama tugomba tukwereka ubuzima kugira nawe uzosigare uduga mu musozi usigare umeze nkatwe ntiwabonye cagiye tuza twege ko wamenga babonye ikindi kintu batari bwabonye. Ujya mu kipe uraza amahera yaje azanye ku ntangana n'amahera menshi kandi dutegereza kubikorerako amafaranga niyo ducika arizi nawe kandi rero ukadekona bayi ca ndaguheba nawe. hariho umutipe yodufasha ingene twoyaje kuko je natetse imitwe ndabona ingene twoyaje amafaranga. Kabendo uraritoye Kabendo sha je ndafise nimero yiye ngenda mu telefone murondere. Oyo vipi fresh nyene mani hariho akadiri nagomba tuguhewe wodusanga hahandi kuri ka gashunguruko hamwe kuri kwa pangu kwa ntuzocuza ico tukubwira hahandi twama twicara hahandi kuri ka kayira kamanuka ingo we kugira ngo mani udufasha kare powa wavyumvise ahugiye kaje girira riza ye gihe nari nagangaraye reka abaniga aho wana kunuga nane ugumu dutevya mwikorosi gusa mukandanyarutse kandi urabona nkoreye ku mwanya nene munarefanye n'iminota 5 après 5 minutes nari ndabashikiye canke ntiwari hariya ku kazi ngiriyo di bahera bare wewe urazi ko yadiri ariwe wayifashije wa munsi yego ndabizi koma ndaguhindi diri yo kurya amafaranga twe dufise agaho twakwiye ku gatumba sawa gafise amafaranga n'ivu akarongikanye ngo kaje gutunga ngo kabonye karavye zino rasi zanje mu mutwe ngwangwashi ngo ubuzima n'ubu nyene ngo kaje kugura amaremoroke ngo iki bakarongikana igifobya c'amafaranga sawa ariko rero twabuze ingene turya ayo mafaranga noma imitwe ndayifise none ni munyemera ico ndakwemerera naerere twerekere ingene tworya ayo mafaranga mwebwe ngomba ndabatoza imitwe umviriza je murazi ko je nta dekon ngomba ndabatoza imitwe kandi inoti tuzoyijya nico ndagukunda inoti tuzoyijya ubonye turi ngaha twebwe twicaye nk'uko ibintu biba bimeze neza cyane. Uramubona uyu mudada, uramubona n'uyu uriko urababona neza, uyu azokuba hafi n'uyu azokuba hafi kandi na twebwe tuzoba turi hafi yawe. Nizere yuko ibi bintu uko turimo turabikubwira utegereza kuzoza urabikora uko nyene. Urabona rero ngaha mu gisagara ingene bimeze, hari abantu ubukwiye kuronka bakwitaho, ni abanyene tukuzaniye kugira bakumenyereze nyene uzobeho nk'umurigenda. Wumvise abazokuba hafi, abo bakube hafi, natwe ntituguterera tuguma turi kumwe. Mugabo kameme aba nibo bazokuba hafi cyane, turazi nyene tuba turiko turavanga amakuru tubundi kuntu babibona kugira uzoce mu jisho uzomere nkatwe. Bisanzwe ndaryohewe cyane kumashitse ngaha kugira abagenzi ni byiza, kesha tunwa turye tubyine ibintu nyene biza kubara amavuta. Yego frema ndabashimiye cyane n'ukuri.
bimbwiye yuko wewe uncamo. Nibiki noneho? Nibiki? Imihimbiri muri kumwe iyi ni yahe? Ikubera kumeze uko wewe. Nibiki wewe? Kubera ikimwe bw'abakobwa bumwe muri ntashima mwebwe. Nibiki? None abahungu n'abahaba. Aba ukeneye kubamenya. Kubera ikimwe muri ntashima mwebwe. Sawa, urashitse? Poa. Hey, good. Salama. Meze fresh. Erega nari mpagaze hari inyuma nari nzi niho uhagaze. Ya kweli nari nakurindiriye ngaha. Asa muyengo wa musi twashikiye hajyangira niyo mpamvu nivyo ndavyibuka. Kiye gute none? Jenny fresh ikintu nari ndaguhamagariye ngiki. Yego. Ngomba wenda kurungikane ikete. Iryo kete rero ugende urijane kuri place ku rupangu nimero ya 6 kwibarabara rya 5. No kuvuga wewe uyishikanye ibindi byose idiri zobiheza. Jewe nta kibazo ari kurijana gusa. Mutumwa ntakubitwa. Cenzori bakwere nta ngorane. Ntabere kwere. Ndibuka ko wanje babipfuye Siti zoro umuhimbi.